Ndakuramukije udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure ya nyana yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV no tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, gisata cya politiki, gisata cy'indero, uburimyi, amagara y'abantu ndetse n'ahandi hose hatandukanye, maze amakuru akabashikira kugiye. Ni munyuma rero yo kuba twamaze gukora amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Uyu munsi rero amakuru tubazaniye aribanda ku nkuru zikurikira. Perezida Ndayishimiye yaraye yishuranye n'imbwa itukura. Ese yayibishuranye gute? Turaje tubashikirize ku buryo abagidonedo naho mu yandi makuru turaza kubashikiriza yuko rero hatangiye igikorwa cyo gutahukana impunzi z'abanyekongo. Rero Kinshasa na Gitega batanguye igikorwa cyo gutahukana impunzi iwabo mu gihe umutekano kiri muke mu buseruko bwa RDC. Aya makuru tubagejeho muri izo mpfunyapfunyi ndetse n'ayandi yose tutabashe kubagezaho muri yo niho tugiye kuza tubashikirize ku buryo bw'idonido. Ariko mbere yuko tugera mu idonido, reka nisabire wowe utari wafite na subscribe cyangwa se sabone kubwira option ko maze amakuru ajya gushikira ku gihe. Ni mu nyuma rero yo kubona notification mu gihe wafyonze no kukayogera. Katudatevye tubagezeho ano makuru ku buryo bw'idonido. Perezida Ndayishimiye yaraye yishuranye n'imbwa itukura aho yari ko atanguza ibijanye no gutegura amatora y'umukuru w'igihugu ya 2027. Perezida Ndayishimiye yaravuze ku nyandiko ziherutse gukorwa n'urubuga imbwa itukura rubukorera kuri X yahoze ari Twitter. Imbwa itukura yanditse kwa gatandatu heze ko CNDD-FDD itegekanya ikoraniro kaminuza kuwa 26 Ndamukiza 2026 ryo barigamije gutora Evariste Ndayishimiye nk'umukandida wayo mu matora y'umukuru w'igihugu. Imbwa itukura yanditse ko hoba hariho n'intumbero yo gushira ayo matora mu kwa mbere canke ukwa kabiri kwa 2027. Mu nyishu yiwe yumvikanamwo ishavu, Evariste Ndayishimiye yavuze ko umuntu arinze yiyita imbwa aba ari imbwa nyene, ngo yibaza ko atanumwe azoyikurikira. Hariho umurundi yiyita imbwa, mbere iyo mbwa yarihaye n'ibara riratukura, yabaye acumba yuko agira hategurwa amatora mugurumva n'imbwa nyene ntakora. Umuntu ariza yiyita imbwa akiha n'ibara aba ari imbwa ntibaza hataho umukurikira. Ndayishimiye yagiriza iyo mbwa ko ishaka guhahamura abantu. Ntaco yavuze kubijanye nuko umugambwe woba uzomwemeza mu mpera z'indwi, ahubwo yabeshuje ivyuko amatora yohava aba mu nzero canke ruhuma 2027. Imbwa itukura nayo ntiyatevye kumwishura, yagize iti Ndayishimiye nyene icubahiro ko mwafashe umwanya mukamvuga, gusa ndakwibutsa ivyo mvuga uba wabivuze twicaranye, nayo matariki uyahinduye kuko ndabivuze. Mbega amatariki navuze ya kongre yo kukongera manda yo kutayavuze, n'uyo mugambi wo kwigumiza ku butegetsi nawo nzovuga komera. Umukuru w'igihugu ntagwana n'ubusa. Perezida Ndayishimiye yaraye ashize uru rubuga ku rundi rwego. Mu bisanzwe umukuru w'igihugu ntiyishurana n'ibitagira agaciro, wenyene aba ahejeje kubiduza. Urubuga imbwa itukura ruvuga ko ari ugumugwanyi
umurwanyi yinjiye muri CNDD FDD kuva mu 1996 intagoheka kuva mu 1996 rukunze gushira ahabona amabanga yo ku rugamba rwa CNDD FDD be n'ibinyegejwe mu butegetsi. Perezida Ndayishimiye yavuze ko nyene urubuga ari imbwa nyene, none umukuru w'igihugu arishurana n'imbwa n'ukuri. Ndayishimiye avuga ko yibaza ko atawokurikira urwo rubuga, none nawe yakuye hehe ibirucako? We nyene yarayerekanye ko urwo rubuga rukomeye, nimba rusomwa na perezida, abandi bo ni gute? Mu ntango runo rubuga hari abarwise urwa General Berite Gahungu. Igihe apfunzwe baratangaye kubera rwagumye rukora, hari abarwitiriye abandi. Aya majambo Perezida Ndayishimiye aza akoresha agwanya abarundi ntabereye umukuru w'igihugu. Rero nguko reka tubandanye ndetse no mu yandi makuru. Gutahukana impunzi z'abanyekongo Kinshasa na Gitega batanguye igikorwa cyo gutahukana impunzi wabo mu gihe umutekano ukiri muke mu buseruko bwa RDC. Bujumbura, leta y'u Burundi ifadikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR yatangaje itangurwa ry'igikorwa cyo gutahukana ku bushake no gufasha gutahukana impunzi z'abanyekongo ziba ku butaka bw'u Burundi. Ivyo bikorwa bizotangura kuri ubu wa kane igenekerezo rya 23 Ndamukiza 2026. Uwo mugambi mu mwanya wa mbere uraba impunzi zanditswe mu ikambi ya Busuma mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'u Burundi. Abantu bafise ivyangombwa vyo kwitwa impunzi nibo gusa barabwa n'iryo tahukanwa. Indongozi zivuga ko imiryango izoshirwa imbere ari yifise abana bageze gutangura ishure, nk'abaja gukora ibibazo vya leta, abafise ingorane hamwe na bamwe mu bakozi ba leta. Fazili, umwe mu mpunzi y'umunyekongo imaze amezi 3 ibusuma, avuga ko yiyumva. Navuye ikirimba nsiga abavyeyi banje bageze mu zabukuru muri Kongo, undi ku rutonde rw'abazotahuka. N'umunezero, ariko kandi ndanafise amakenga kuri kazoza. Ibikorwa biraba uduce twinshi twa Repubulika Ntwaro Rusange ya Kongo nka Uvira n'igisagara cayo, ibarabara Uvira Mboko Baraka Fizi hamwe n'ikiyaya ca Ruzizi gihuza Uvira, Kirimba na Runingu. Kinshasa, umugwa mukuru wa Kongo, abategetsi bemeza ko impunzi zirenga 43,000 zimaze gusubira muri Sud Kivu kuva umupaka uhuza Burundi na Kongo wuguruwe muri Ntwarante guheze. Uwo mupaka wari wugawe inyuma yaho igisagara ca Uvira kiri hafi ya Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi,
cigaruriwe n'abagwanyi bayo mu 2023 muri Kigarama 2025 imbere y'uko basubira inyuma y'ukwezi kumwe. Intambara yo mu karere n'ingaruka zayo zisubiriza ku bantu. Ikambi ya Busuma irimwo abasivile bahunze ubwicanyi n'intambara yabereye mu duce twinshi twa Sud Kivu mu buseruko bwa RDC muri Kigarama 2025. Iyo ntambara ihuza ingabo za RDC FARDC zifashanyije n'ingabo z'u Burundi hamwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho y'abazalendo bahanganye n'abagwanyi ba M26 ubu binjiye mu runani AFC. Urwo runani rurwanya M26 rurafashanya n'umuhari FDLR wagirizwa ko bamwe mu bawugize bagize uruhara muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. AFC irongoye na Colonel Nanga yahoze yarongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora muri RDC. Uwo muhari ugenzura uduce twinshi dukomeye harimwo Goma, Bukavu hamwe n'Ikirombwe gicukurwamwo amabuye y'agaciro ca Rubaya, kimwe mu birombwe bikomeye kw'isi bikugwamwo koruta. Nk'uko biri mu cegeranyo co mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati muri Kongo cobonywe rero n'ibitangazamakuru, Burundi bwoba bwararungitse abasirikare barenga 29,000 mu buseruko bwa RDC hagati ya Myandagaro 2022 na Ndamukiza 2025. Kinshasa yagiriza Kigali gufasha mu 2026 mu gihe u Rwanda narwo rwagiriza Uburundi na RDC gufasha FDLR. Naho hari amasezerano ya Washington yashizwe ko umukono kuwa 4 Kigarama 2025 biciye mu buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati ya RDC n'u Rwanda. Intambara iracabandanya ku rubuga. Uburundi bwaritavye ishirwa mu ngiro ry'aya masezerano n'indorerezi bahagarariwe na Evariste Ndayishimiye, perezida w'Uburundi. Gutanga imfashanyo nk'uko impunzi zifashe muri iki gihe. HCR hamwe n'abategetsi b'u Burundi basubiramwo ko biyemeje gufasha impunzi mu ntambwe zose z'uwo mugambi. Bongera bemeza ko iryo tahukanwa rizoba ririmwo iteka ku bushake kandi burimwo umutekano. Kugeza ubu Burundi buracahaye indaro impunzi z'abanyekongo zirenga ibihumbi zigera ku 200,000 n'ibibanza rero zikwiragiye mu makambi 5 yemewe hamwe n'ibibanza 2 vy'ihuriro. Hari n'iziva mu Rumonge riziva mu bisagara cane Bujumbura no mu Rumonge, igisagara co ku kiyaya ubumanuko bushira uburengero. Zimwe zimaze imyaka irenga 20. Abahunze baba ku Ibusuma bahashizwe hagati ya Kigarama 2025 na Nzero 2026. Rero niyo makuru twari tubafisiye none. Dushimira we udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose, tudahwema
gushikiriza kuri ndebesha kuri nyana yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV naho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye cya politiki, indero, uburimyi, amagara y'abantu ndetse n'ayandi hose, maze amakuru akabashikira ku gihe. Ni mu nyuma rero yo gukora amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Wewe utari wafite na subscribe cyangwa se sabone bivanye n'uri mukoresha kuri YouTube, ico utegerezwa no gufyonda ko maze amakuru akajya gushikira ku gihe. Ni mu nyuma rero yo kubona notification mu gihe wafyonze no kukayogera. Kuri wewe tutatanguranya, reka tukwibutse zimwe mu ngingo nkuru y'amakuru yagize yibanda ko muri aya makuru twabariye ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaje kuba yishurana n'uwiyita imbwa itukura kuri X ku mbuga ngurukanabumenyi, aho rero yaje kuba avuga ko nyene ataho kabaye akurikirana ibiganiro bishikirizwa n'uwiyita imbwa hama akiha n'ibara ritukura. Ivyo rero yamaze kubishikiriza, ariko nyuma imbwa itukura nayo ntiyatevye kumwishura, aho yibaza ati niba nyene ndimbwa ni gute uvuga ku vyo navuze ko niba nyene ndimbwa kandi imbwa atawo yikurikira, wewe wonkurikiye bivanye n'iki? Aya rero niyo makuru twatofisiye, none mukomeze kugira amahoro y'Imana.